utwo n'utwiyumviro tumwe mbona umenga byo dufasha mugaje nkunze kuvuga ati n'ubu nyene no kwigira igisabo cyo kuvuga ati igisabo cy'ubusazi bwanje no vuga ati ndisabiye nguru ubushomeri bwose buri mu Burundi, ubushomeri bwose buri mu Burundi, hanyuma ndabwamortise mu myaka 2 kuko jewe ababona ubushomeri ndabibonamwo ubutunzi. Murakoze cyane son excellence. Turashobora kugupromesinga son excellence umukuru w'igihugu cyacu dukunda cy'u Burundi ko ubu Burundi hajya wifuza ko uburundi bugera turahabona nk'uko habona kandi twohashika nk'aba diaspora mugabe izo ntambamyi perhaps turosa abo bantu batwumva kubera ngira mwagiye murumva ingorane ahicigaruka. Uwo mu investisseur aje ava hanze ntaje kudufasha, aje kurondera inyungu. Tukaca twibaza ati dufata inyungu y'abarundi tuyibakuremo wa wundi azayikorere hanyuma yigire. Ndabona ati rero birakunda ko mu Burundi amafaranga ariho kujya mwagiye mubivuganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ko muri Ethiopia baprovye barekerekana ati ubutunzi buri ngaha nyene, amafaranga Burundi bufise, amafaranga abarundi bafise ararenze, ni menshi cyane. Ati gute ati n'umuntu agize accident ari karamanuka ibugarama wacumenga ni leta yabigize. Rero ukacu usange muri iyo myidogo turarana intuntu twirigwana intuntu mugabo ugasanga tuguma muri iyo comfort. Rero ngera hano mvuga ati erega iyo hinduka twipfuza ni twenyene dutegerezwa kuriba. We need to become a solution. Arico gituma beshi n'ubu bamyita umwihevyi mu nzira y'ukuntu nashoboye kuresista muri ibi bikorwa by'iterambere. Now ngiye rero muri concrete ya solution, ikintu maze kubona mu bihugu biteye imbere hari ikintu bita secteur public, hariho na secteur privé. Rero ngahi wacu mu Burundi biratugora kubitandukanya, ukaca usanga kubera kwinjira namwo uza gusanga abo muri leta bari muri secteur privé, abo muri secteur privé bari muri leta. Mu gihugu cya Australia ibituma ico gihugu kibi cyambere mu bihugu biteye imbere nuko ba respecting izo boundaries, ugasanga 80% ya production iva muri secteur privé. Ariko jewe mu byo maze kwiga kubona ngaha mu Burundi iyo 80% wanashaka irenga iri muri secteur public. Rero candaraba bivanye rero na bya bihugu mwage muravuga akaroro n'Ubushinwa, akaroro n'iza Ethiopia biteye imbere mu mwanya mutoyi, nuko vyivumburanije birabona iyo difference, bica bikorera ku kintu novuga ati kiri muri cadre novuga ni nka communisme canke socialisme. Niho rero muri solution canke formule nabonye yo kwaplike kabinyishu y'ibibazo byose dufise. Narazanye ikintu cyitwa One Africa Investment Fund, ikigega kiri mu bwoko bwa mutual fund. Imbere y'uko byiyumvira nabyiyumviriye kera mugana avuga ati abarundi biragoye kubabwira ati dutangure ikintu atamugambi uhiye uboneka. Ico gihe nagize amahirwe ndonka opportunity yo gupropose project yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, ngira Imana leta mvyeyi leta nkozi ravyumva. Niho rero uwo mugambi wa One Africa Investment Fund waciye ukurira. Now iyo uravye ibi bihugu biteye imbere, for example niyo worabizi za JP Morgan ajya bayita ko ari novuga ati nibigega, na Bank Mondiale ni kigega, African Development Bank ni kigega. Now uravye rero kuri definition twagiye turavuga canke nkunze kumva zivugwa, turavuga ikintu cy'aba investisseur étranger. Uwo mu investisseur aje ava hanze ntaje kudufasha, aje kurondera inyungu. Tukaca twibaza ati dufata inyungu y'abarundi tuyibakuremo wa wundi azayikorere hanyuma yigire. Ndabona ati rero birakunda ko mu Burundi amafaranga ariho kujya mwagiye mubivuganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ko muri Ethiopia baprovye barekerekana ati ubutunzi buri ngaha nyene, amafaranga Burundi bufise, amafaranga abarundi bafise ararenze, ni menshi cyane. Ati gute ubu iyo formule yo kuvuga ati
reka twugurura ikigega c'abarundi bose, atari ikigega c'umugango, atari ikigega c'ubwoko, c'umuntu wese yitwa umurundi, hanyuma ashoremwe umutahe kandi duhere ku mutahe mutoyi. Kuko ubwa mbere tuvyiyumvira baravuga ati reka tugire ku miliyoni 10 miliyoni, no, ndavuga ati no, ndipfuza ikintu n'umuyaya canke umuboyi wanje ashobora gushora mu mutahe. Uwo mutahe tuca tushira ku bihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi. Mu kiringo c'amezi 3 gusa twari tumaze kuronka abanyamitahe barenga ibihumbi 5 by'abarundi, kandi abayiguze benshi ni ba barundi bashoye utwo duhera duto duto. Tukaca turaba rero vision ya leta mvyeyi, leta nkozi, nuko mu bihumbi 2040 tuzoba turi igihugu kifashe, hasigaye imyaka 14 gusa. Ivyo birashoboka ko hubwo hahandi tubona dushobora kuba twaharenze, kuko insiguro y'iterambere niyihe. Jewe kubganje uko ntahura numva umenga iterambere ni wa murundi aba hariya mu Camugani Ngozi canke hariya asanzwe ari mu afise abana 5, abona umenga kubaho nukurima no kurya bijya yarimye no kuryama atanu umusesekara. Rero nkavuga ati ubutunzi canke iterambere nuko hozogera igihe wa murundi agira indoto zo kujya kurya ubuzima ku musenyi w'i Dubai, kuko birakunda. Ivyo rero ikintu cya mbere gituma bikunda nuko wa murundi canke wa muntu aba afise ahasoroma, aho yinjiza, aho akura. Urabona ko mu kahise ku Burundi turi traumatize, intambara colonization zagiye ziraba, turi traumatize, arico gituma umuntu azana umugambi w'iterambere bakamugwanya. Ico kigega rero tukavuga ko abarundi niyo twofata abarundi imiliyoni 3 gusa bagashoramwe ibihumbi 100 gusa, bya bindi umuntu ashora, bya bindi umuntu asororera umuntu ntanamenye ko yanabisoroye, bagashoramwe ibihumbi 100 gusa, imiliyaridi ibihumbi 3, imiliyaridi amajana 3, I'm sorry if I'm wrong. Rijya soko rya Bujumbura niyo projet ya mbere mbo usibye chemin d'affaires je shobora gushingira intahe ko izozana inyungu, novuga ati y'umusesekara urenze. Ivyo nivyigwa twakoze, leta mvyeyi, leta nkoze yaradufashije, turavyiga turabibona ko bishoboka. Rero tuca tuvuga ati reka tumobiriza abarundi bene wacu, si ngombwa ngo turondere umuzungu ngo aze gushora imitahe. Ubu twariko turavuga ba investisseurs, ni kimwe natangwe mvuga ati umu investisseur niyo abo umunyamerika azazanye akarero keza twokaraba kuri Ethiopia rujya rugomero baheruka gucompletinga. Egypt yaramanifeste iravuga ati ibihugu ntibibaha amafond, barabona ati birasa kandi twatangwe umugambi baca bavuga ati reka twigirire ikigega cacu. Icyo gihe n'umwana agiye kwishura umuvyeyi yamurungikanye 10 ryo kugura imbombo, yaca ku botika akagura umutahe muri ca kigega, baca baragifinansa bonyene mu mwanya mutoyi. Ico novuga ati mwarabonye ingaro. Ubu rero inyungu iva muri rujya rugomero na wa mwana umve ya karite y'ubuzima ya wa wundi yarima, ubarafisa hahembwa. Bivuga biti turashobora gukoresha iyo structure, kuko ikintu nkunze gusigura ntihagira umuntu azokumva ngo ajya amafaranga canke kijya kigega ngo ni cha Fabrice. No, je namvuga ati yo yaba nironderera inyungu canke twironderera inyungu zacu, igihe turonka iyo opportunity yo kubaka isoko twaca tuja muri Banki Mondiale atiraba twarose novuga ati project, ariko siko twabikoze. Twavuze ati reka tugire ikigega c'abarundi kandi duhereye muri bwa buto bwacu twese dushiremo. Ivyo rero kugira bikunde, ndabona neza ko leta mvyeyi, leta nkozi rikira dufasha, Imana yihezagire cyane. Mugabo mubandanye mudushigikira cyane kugira abantu batahure ko atari ibintu by'umuntu. Ibi rero bibaye canke uko tubibona biri muri ya cadre ya secteur privé, kuko urabye ivyagiye birakogwa canke ko abantu bamaze kwiyumvira babona umenga bashoye ibintu ahantu ni intererano. Twe keshi turatukwa, turavumwa ko turabaye escrow bivanye n'akahise kagiye karaba mu Burundi. Muga tukavuga ati ni murindire
mu ntambamyi nyinshi zigenda ziraba wanashaka dufatiye kuri ibi nyene by'ibigega canke dufate nk'ibi turiko turakora nk'iyi projet y'isoko yari iciye mu kiringo kingana n'amezi 5 twarabuze novuga ati twarabuze inyishu tugashikira babijejwe bakatubwira ati ni murindira ibyo sinobigarukako muga nkagaruka muri kimwe perhaps Mr Samuel yavuze cyo kurondera canke cyo kuronka abatwumva kugira yavuze turipfuza iyo rapidite ya myaka 14 yo kugira dushike kuri muri 2040 bugiye iyo myaka ni mitoyi cyane kugira rero bikunde irifo yuko iba novuga ati urugamba rwa twese rwo gushikako ku mwanya mutoyi kandi birashoboka rero muri bimwe kuri icyo kigega cyo kumva ati ni cy'abarundi si cya Fabrice iyo mitahe yose dushoramo ni yizana inyungu kuri twebwe si imfashanyo ya migambi yose twagiye turavuga ni imigambi ikironka izo financement kandi kijya nagumye mvuga namamvuga ati nuwe abanyamahanga barashaka gushoramo imitahe muga nkavuga toya reka tubanze duha amahirwe abarundi kugira hirya y'ejo nitwiterera imbere ntihagire ubuzovuga ngo twarabuze ayo mahirwe yo kugira umuntu ashobore gushoramwo imitahe n'ibintu biri mu mategeko turiregire na RMC BRB n'ibintu biri mu mategeko ku by'ukuri now muri bimwe rero nkuko twariko turavuga je ku bwanje nagenda abona ati byo dushikana ku terambere giruka cyane hariho ikintu cyitwa industrialization mugiye kuraba ibihugu by'iburayi canke hariho hose ivyo turiko turakora canke ibitwo bikora bobo perhaps babikoze mu myaka 50 iheze mugabe ivyo kubaka amayezine uno munsi ugiye ukaraba ingozi urashobora gutwara imodoka ukabona abantu benshi bariko baratembera umenga ntaco bariko barakora ndakunze gusigura ati umutahe w'abarundi uri mu maboko yabo umutahe w'abarundi uri mu urabona bijya twita ubushomeri canke ibishomeri ujya niwo mutahe nico gituma je nkunze kwivugira ati iyo Saudi Arabia ibonye igatwara bajya abantu irikira dutwara umutahe kuko umutahe nibajya nyene bisigurika ati suppose tugize ezine zibiri mu ntara imwimwe uza gusanga ezine iha akazi abantu barenze igihumbi abantu barenze ibihumbi 2 ukacusanga ba bantu bariko baragira iyo production hanyuma ba ambassadeur nabo bakadufasha kurondera amasoko y'ibyo bintu je nkunze kuvuga ati vraiment twama tubona amafoto y'aba ambassadeur yo bari mugabo we need to see aho yagiye aga striking deal yo gushora amavoka aga striking deal yo gushora amakademia ba Alex bariko barabikora ngaho ikindi kintu nigeze guproposa nacyo kinshikira nk'abagiye barabivuga narigeze guproposa ku kintu kijanye ikori cyane mu y'amakomine ico gihe byari bivanye na raporo nari mbonye kuri BBC ivuga ko amafaranga ngana n'imiliyaridi 8 zinyika ku I think hari ku kwezi ayo mafaranga kanyika ico gihe rero nca proposa solution digital iyo solution digital na propose ikintu bita outsourcing je nta mafaranga dusaba leta oya duhe opportunity tuvuga ati genda mutozi iryo kori hanyuma amafaranga muyo mwazanye turabamwa habahamwo ibice 5 cyangwa ibice kanaka for example nko kuri bata uza gusanga inzu ikioske bakodesha imiliyoni y'amafaranga y'amarundi muri yo beyeri badeklara ko ari 50,000 rero ukacusanga wa musaruro uja mu gihugu birase ivyo rero biba kubera iki obeyeri ni ya leta wa muntu ahembwa intica ntikize azakuvuga ati ninaronka kaza ku ruhande ndaza kukakira mugani byaba outsourced bigahabwa aba prive uwo mu prive ahembwa kuvyazanye kuvyo yatoje bisigurika tukwatoza vyinshi niko nawe aza kwisanga yarose ya mpembo nini hari umuntu yigeze ngo kubaza Magufuli nyakwigendera ati ni gute washoboye kugurira Tanzania indege mu mwanya mutoyi kugirira Tanzania ibi byose tubonye mu mwanya mutoyi yamwishuye ati ni digitalize nagize y'amakori gusa rero iyo project narigeze kuyiproposa mugaha cahaza abantu nyene bambwira ngo reka turiko turabiraba hari wavuze ngo wait and see
bambwira ati ndindire birazimangana mugabo turotsa ayo mahigwe turashobora kugupromesinga son excellence umukuru w'igihugu cyacu dukunda cy'u Burundi ko ubu Burundi hajya wifuza ko uburundi bugera turahabona nk'uko habona kandi twohashika nk'aba diaspora mugabo izo ntambamyi perhaps turosa abo bantu batwumva kubera ngira mwagiye murumva ingorane ahicigaruka hari ikindi gitoyi nashaka kugarukako kijanye no kubaka ibisagara bagiye barabivuga ama initiatives n'inyimeshi yagiye aravugwa mugaje nakumye mboroga kuva kera ntibikunda ko twokubaka ibisagara tutagize ibyo bitama master plan. Izo master plan rero harashobora kuba hari izo nagiye ndabona hari n'igihe numvise ngo abasingapolian baje mugabo kugira dushike hahandi birakene ko tubanza bivuga biti nihaza umuntu ashaka gushora imitahe mu kubaka tuzomubwira ati ni muri UNICEF kandi nivo nizi kandi nzi bisuku ivyo rero twagiye turabisaba muga tubona umenga perhaps ntivyumvwa kumwe bikaba ngombwa nyene ko umuntu aguma yigeragereza akarero niko kuraba nk'ibi bisagara turiko turagerageza kubaka muri miriwari umuntu arashobora kubona ati ni yarakanu kari mu inzu 28 gusa kari organize ivyo rero dushoboye gucapa igisagara cyose uwari we wese azarisanga muri ya master plan bikoroha gose. Ikindi cyanyuma mu byiyumviro je noterera ni kintu no kwita reforme ya education gusubiramwo education y'u Burundi. Je namye namaniyumvira ati hariho ukuntu nyene icubahira umukuru w'igihugu yamavuga ati none ko mu Burundi hari abatama bagira ubutare canke bagashongesha ivu hanyuma hakavamwe icyuma bagakoramwe icumu rigategwa birihe maze kuvyumva son excellence mubivuga keshi mugana ubu ndacarindire ndavuga ati nabikoze ndamubura rero nkaca mbona ati turavye neza hariho uburozi umukoroni yashize muri education y'u Burundi. Ubwo burozi yashize muri education y'u Burundi ni bwa bundi nuno munsi twumva ngo ururimi officiel rw'u Burundi ni Gifrasa. Ni bwa bundi ruvuga ati novuga ati kugira ube umuntu nyene agororotse nuko ubuvuga Igifrasa. Rero maze kubibona uko nkavuga ati birakwiriye ko ngaha mu Burundi aba intellectuel muri education bosanze ibintu tukabisubira mu bushasha bigasubirwa mu bushasha tukaraba ati ya formule yakora 10 yagenda gute twandika igitabo cyayo abari ivyo du promotinga nayo ubundi ubaho uko biri umenga hariho ahantu mu gitabo hari handitse ku Burundi buri mu bihugu bikenye cyane sinzi ko ico kintu cyo bacaravuyemwo mugaje nibaza ko cyo bakikirimwo bivuga biti izo ntambamye turazibona tukaziganira muga none action yo kuzivamwo ibajyari ifatwa ryari rero nkavuga ati nk'icyo kintu cya education kuvyukuri dushoboye kwivumburanya iyo uri kuraraba ibintu bituma abantu batera imbere ibihugu bitera imbere capacity mu mutwe nicyo kintu cya mbere iyo reform yo muri education ikaba hanyuma n'ivyo bindi bigakurikira cyane cyane icyo kintu cya industrialization abantu bakaronka akazi. Rero just to finish kuvuga nagira ndabashimire gose son excellence umukuru w'igihugu cyacu dukunda cy'u Burundi ubu ikigega cha One Africa Investment Fund muri trial twagize gusa turamaze kwegeranya abanyamitahe b'abarundi n'abari muri diaspora barenga 5,000 ubu twaraye twuguruye igice cya kabiri kandi kugira mwumva ukuntu novuga ati inyungu iduga bamwe baza mu gice cya mbere ubu twace dushiraka ivyo bita prime domission yabazoza mu gice cya kabiri ya 8%. Abo rero bazoza mu gice cya kabiri iyo 8% izoza ja kubaje ubwa mbere bivuga biti ibi bihugu byose biteye imbere burya iyi financement y'amabanke ni classique ubu muravya aho ibihugu bigeze they are moving ku byo bita financing direct they are moving ku byo bita asset management
kuri ivyo rero tujanye n'ibihe birashoboka gose. Rero je kubganje ndashima cyane gose ukuntu leta mvyeyi leta nkozi bandanye dushigikira.